ye ngo niva mu ruzi karigaturume nkuko arabatunzi bagunga bakene ijunje ry'umugabo ntiriri ku bwanwa n'inka irutwa n'impene urabye ugasakanwa ye kugira ngo tujye dukosha article 15 harabujuje amabanki ayandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko baraho niboroshe nk'umutwe wa Zidane hasta la victoria siempre nimba nkunde unkundishe n'abandi kuko nisaziza nka parfait nimba utankunda nta kundi kera nakora hip hop ariko nkora umuziki Bifesi Alio Aolege, alio Fabilov, nationaliste, afana, alio nibitavuga na wenye nabye birakumbugwa nk'umukeke nuvuga ariko naragukumbura gasanga uburobe ntibuvuga nkabukumbura ya nakumbura byinshi umwana wanje ariho turabana twa tubana Dar es Salaam ya Dar es Salaam turabana uyiga mu wa gatanu arakuze ya uzosanga dafise ubukomezi namubwiye ntazoze muri concert zanje zovuga uti ya na concert azava tubeshya twanze Imana Toma yagabo batazira mukombozi abana nabo hasta la victoria siempre kina kinye n'umwana w'u Burundi nyene nahi ngozi nkandavuka kubera iki hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre bisigura shika ku ntsinzi buri gihe je n'umuntu niyumvira intsinzi tonto jewe kuba nzi yuko atamugabo numwe avukana amabere atatu muri ico gihe mbona yuko nanje abandi bagabo bashika nageza kubashika ya muri ico gihe ya nimvira intsinzi kubera iki Lucifer ni izina ry'ikilatini izina ry'ikilatini risigura umuhetsi w'umucyo sasa ni izina twebwe ino bivanye n'ukuntu ibintu by'Imana twabyigishijwe twakiriye amajambo y'abandi uko nkuko yaje ni jambo Lucifer byari izina rya Satani imbere yuko ahemukira Imana yari yitwa Lucifer ko yarafise umucyo ariko amaze kugira ujya mucyo acha yibaza ko ari umucyo wiwe ari bagiye ko ari umucyo Imana yamutije tangwa kuvyimba avyimvye Imana kimukura ko wa mucyo acha sigana umwijima ariko umuntu akimwita Satani ko ahise umucyo arambabaza sana ko ya Satani je namubonye ayenca niruka ariko ufise umucyo y'umubonye uca wegera ya mukombozi wari ko mugisara cyangwa zijyari aize nk'imyaka 6 cyangwa 7 inyuma yo kugaruka nyuma y'imyaka myinshi ari heza utari mu Burundi wahabonye gutuma kugaruka icyo mbere sindahazunguruka cyane ariko nyene ndabona n'amazu haje kidahinduka nibuye nabonye kahisa n'amazu nabonye najya kuri nuze kujya rompwe nabonye arakamye kakabijya ahandi nasi ndahashika neza ko nakinzira imwe gusa nza ngaho ariko tunyene hameze neza harasa neza ya muri bino bihe ugarutse mu Burundi uri mu biki mukombozi ari mu biki je ndi mu muziki ariko muri kino gihe byose ndabigendana ko muziki ni kintu ngendana kujya kuvuga uti kujya no guhekenya biba bijyanye kuririmbira kuri Biopower no kuririmba kwanje biba birimo byose ariko ubu ndiko ndazunguruka ni company ya Biopower nibo ndi ambassadeur wabo baranyizeye bavuga uti fuko tubera umuserukizi wacu muri ico gihe nanje nemeye ngabagira ababosi banje baca abantu hariyo bashaka bivanye n'isezerano twahanye ariko mukombozi ushitse mu Burundi bagaca bakugira a brand ambassador Biopower atani imisi myinshi irahera wewe biguhaye iheshusho ya ishusho mba nuko mbona yuko imbuto utera nimba ari imbuto itabungwa iraramba bisigura yuko nateye imbuto y'urukundo mu bantu kuko baraba uko abantu bagukunda kugira ngo business yawe igere kure muri ico gihe baravye yuko hari imbuto y'urukundo nasize nteye mu Burundi niyo mbuto nayo kubera imbuto y'urukundo ntihige icyuya muri ico gihe ngira ngo niyo yabitumye vraiment agafaranga karimo tonto je nimere nk'indaya indaya itabonye inoti nta swingi nta swingi nayo baguhaye yose urayakorera hayo yose hari yose nanje mfise mwico gihe ucuza nayo nafise nagiye mbora uko wagarutse mu Burundi bakwakiye ku kibuga c'indege barakwakira muri conference de presse abantu hari benshi cyane mukombozi wimvise gute nyuma y'imyaka 6 ugasanga abantu bo mu Burundi bacagukunda icambere na mbere ndashima Imana cyane kandi ndashimira cyane aba journaliste namwe murimwo
ndashimira cyane n'abafana banje. Icyambere na mbere kuko urabona mu Burundi natanguye umuziki 2009 cyanda hava 2015 mu kwa mbere, bisigura yuko yari imyaka 6 ndirimba, hanyuma mara imyaka 6 ntaririmba mu gihugu cy'u Burundi, bisigura yuko ni 00 imyaka 6 yo gukora n'imyaka 6 y'inzara, byose ni ubusa ku bundi. Ariko icyanshimishije nuko nisanze giye mu mitima y'abantu sindubusa. Ndafise ndacyafise nomero bampaye bo, niyo mpamvu kuba nabonye abantu bajya ari benshi nakimvuga uti bwa bundi, bisigura yuko naho nopfa nzobandanya mbaho mu mitima y'abantu. Byarampumurije cyane. Ibi byuko abaririmbyi b'abarundi basigaye bizegwa mu ma company runaka akabari bakorera ama publicity byakira gute? Nibaza yuko ubu ni sawa, abantu batanguye gutahura, batanguye gukora company yose yitegurira publicity. Ubutunzi buza ama entreprise c'est-à-dire afise umutahe. Nuko Mukombozi rero araje indirimbo nibaza ya mbere wahereye ko yiswe uyu mwaka ega. Ubundi uyu mwaka havuga mwiki? Uyu mwaka havuga mw'ikizere mfise, c'est-à-dire ni révélation, ni bintu, ni indirimbo nanditse kera aizi nk'imyaka 3 ko cyangwa ndayanditse, ariko nshatse kwisohora byaguma byanka hakagorana ibi nibi, ariko igihe nayisohora tu kandi nicyo gihe n'ibintu byinshi cyake byuguruka. C'est-à-dire nayisohoye itariki 1 mu kwindwi, nafise na gahunda zo kuza mu Burundi, ariko urabona ku itariki 23 na gahunda zo kuza zamaze kuza. C'est-à-dire ni ibintu ari ni nk'igisabisho, igisabisho gishira imbere kugira ngo ukurikire inyuma, ko gisabisho ni Imana butwaye imbere kubura, bisigura yuko uzobikora cy'ahantu hari sekirize. Mukombozi yaje mu Burundi kugira zosubira iyo yarari canke yaje garutse mu hiri Makamba? Icyambere na mbere je naje nk'umufuko w'amakara, ku mufuko w'amakara uzanye ngaha nawe umuntu yo kubyuti banzanira umubwiye umuntu akuzanira umufuko w'amakara, ukamubwiye uti banzogwa amahera yawe, yashitse mu gisagara akabura amahera, ukamubwiye uti amahera yawe ntayo mfise nazo udugana ruguru ngo usubirane, atuma avuga uti mpayo ufise base yanzoza kuyatora cyangwa uzonka muyiruma ikashi. C'est-à-dire najuko, ariko nibisigura yuko gusubira inyuma bidashoboka, birashoboka ariko si muri yanzira y'ubwa mbere. Nshobora kugenda ari amakolabo mfise muri East Africa, c'est-à-dire nshobora kugenda ngiye gushutinga video cyangwa ngiye mu bikorwa nyene by'userukizi by'igihugu. Okay. Mukombozi n'umuraperi harace imyaka myinshi atari mu Burundi, uwo mudiho yasanze mu Burundi bifashe gute muri kino gihe? Mudiho uri sawa kubera abapeti barakora, kandi ni bien kubera je ni umuntu nizera muri underground, ko underground ni ituma umuziki ukura, kubera nanjye nari mu underground. Hari abantu bakunze umuziki wa hip hop kubera jewe, hari n'abandi bakunze umuziki wa hip hop kubera T-Max, bisigura yuko ukuntu abantu benshi baguma baza, bisigura yuko nanjye nkoze concert ya hip hop no mufana wanuze wa hip hop bazoza ari benshi, so byaranshimishije cyane urwego ruriko. Hanavuga gusa icyo ntaramenya neza, sindamenya discipline yabo, nicyo ntaramenya. Ati wasanze bakora cyane n'ivyo, hari nka batanu uvuga ati nasanze kibuga bagifise neza mwino miss? Abaraperi ariyo abaririmba bien, ariyo ba Bifesi, ariyo Olege, ariyo Fabilov, benshi sindabumva, ariyo benshi sanga ntumvise, benshi ndabumva kubera kenshi ari giye ukurikira indirimbo nyinshi nakurikiye niza zindi zifise iregiye ahondi iba yavuzwe cyane. C'est-à-dire ni bake mbanzi cyane mu mazina, abandi ndabumva uko sindabazi mu mazina ya. Ikibazo nkumbure cyane mbere ko tuja mu bya Biopower ibyo bere brand ambassador, ibiteramo plan y'ibiteramo bipanze gute mu Burundi? Uratekanye ibiteramo bimeze gute? Ibiteramo plan iriho, kandi iby'Imana ikora mu bisanzwe giye muri programme y'ibiteramo. None igiteramo cya gatatu cyari kubera ngaho Ingozi, kandi cyari kubita 2021 harejo itaki 2021 ariko gatandatu. None napanze ko nzokora concert ngaha itariki 14 yari kuba Igitega, itariki 7 zari kubi Makamba, nari gutanga Makamba Igitega na Ngozi, ariko ikiboneka ko hariho babugije ibintu by'ibiteramo bivaye na corona. Kandi iyo leta cyangwa umuvyeyi yavuze yuko hari ikibazo cya corona, muri icyo gihe nk'umuvyeyi ariko abariko arakubuza imbombo kubera ibe iko yica amenyo yawe. Kandi nanjye mu kwizera kwanje sishobora kuryoherwa ngo ndyohewe abantu baronsa ndonka amahera abandi bantu bariko barandura indwara. Muri icyo gihe amahera kuri je nayo umuvumo, nzokena tukwe numubakene sinzowanyuma arondusha. Ariko Mukombozi nikiye kintu wari kumbuye mu Burundi gusumbya ibindi?
ewa mvuze kimwe nashobora kuba ncumuye, mvuze kimwe novuga Burundi, hanyuma ngiye gucagakura ibirimwo hari abavuga abajournaliste abafana hariho nibitavuga naho nyene nabye birakumburwa nk'umukeke nuvuga ariko naragukumbura gasanga uburobe ntibuvuga nkabukumbura ya nakumbura byinshi kwera ari n'ibintu nashobora kubona nk'ifoto nkavuga wow home ya hama twaheruka ukirinda ufise umwana yitwa Antivirus Nadine, umwana wawe aracahari ameze gute? Umwana wanje ariho turabana twa tubana Dar es Salaam ya Dar es Salaam turabana uyiga mu wa gatanu arakuze ya mwigeme. Nuko rero Nzeyimana Toma Mukombozi Lucifer aratonka brand ambassador wa Biopower. Yego ni kontra ingana gute uri kubikora gute? Ya ubu bivanye na gahunda nfise za album yanje ya nabwiye ko twaravuganye, c'est-à-dire ubu dufise ese y'amezi 18, c'est-à-dire nabwiye uti tugira amezi 6 gatatu muri icyo gihe ndabe ibyo twandikiranye ko mujyana navyo, hanyuma nsinya contrat ngo y'umutima kavuga uti busasa ndasinye, c'est-à-dire ubu ndiko ndiga nabonye turemerezanya yuko tushobora kubigenza uko kubera ndababwira yuko mfise n'ibikorwa bya album bitegeza kunshigikira muri icyo gihe, kandi ari indirimbo nzokorera hanze muri icyo gihe fo kumushigikira. So iyo byose ko nitwa Toma maze kubona utwo turorero nuzushya dukihita amasezerano sasa umve ya Biopower abantu bari kwadukurikirana ku mateleviziyo yacu. Ubundi Biopower ni iki? Harimo iki hakorerwa mu iki? Biopower ni shira hamwe rikora amasabuni, ishyamwe ikora amasabuni, amasabuni ifu, amasabuni yo gusiga, yo koga, amasabuni yo kumesa, yo utunuze amakaro, iki byose c'est-à-dire iyo umuntu akeneye ku isabuni byose barandi azimbutse kandi na qualité genda bakalite kubera n'umuziki wundi ko ndashimishije cyane. Ituma sangira n'abandi. Biopower neza cyane kandi ebagamo ni uzosanga idafise ubukomezi namubwiye ntazoze muri concert zanje zovuga uti ya na concert azava tubeshya. Kumbura imbere ko duhava tunasozera Mukombozi turifuza ko dusubiza muri vya bihe vya kera ukaturimbira nko ku rudubi gatoya. Ngo niva mu ruzi karigaturume nkuko arabatunzi bagunga bakene, ijunje ry'umugabo niriri ku bwanwa n'inka irutwa n'impene urabye ugasakanwa kugira ngo tujye dukosha article 15 harabujuje amabanki yandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko baraho niboroshe nk'umutwe wa Zidane. Hasta la victoria siempre. Nuko rero abanyengozi abantu mu gihugu bari kwadukurikirana muri kano kanya uzi ababwiye iki arahari utagisubira inyuma nk'uko igikuru gusa indirimbo nka urudubi nyinshi kandi bariho n'ama surprise kubera unarize n'umuziki ncyaniga no kurimba style zose, c'est-à-dire ubu nkora umuziki kera nakora hip hop ariko ubu nkora umuziki kandi kindi nacyo ibisabisho byabo kubera nje nifuza yuko guserukira Burundi mu mahanga ko Burundi bwacu burabuza abaserukizi dufise abastara domicile benshi sayifo ko dushikayo vraiment ko ntambwa ziriyo ngo badukije mu bipaka ngo turenganye ngo zotujya oya impaka iruguruwe tugende. Ikintu kibura kimwe kugira umuziki w'u Burundi ube international nibiki? Nibaza yuko ni investissement nibuze ifo ko mahera aba menshi kubera nawe urimba byiza nawe uririmba na Yesu muri ariko video ikaba ari ya fake ya kamera ya fake abantu bazovuga uti niyo Yesu ni wa pirate, c'est-à-dire ifo gukora ikintu kijanye n'urwego. Uwifuza kugufasha kuronka gute nibe ibintu nyamukuru nka bitatu ubona uwofashwa? Icyambe na mbere ni media icyo kintu, hanyuma agiye kunshigikira umwe wese abazi igikorwa ciwe. Ari indirimbo irani yo mvuga yuko nimba unkunde unkundishe n'abandi kuko nisaziza nka parfait nimba utankunda nta kundi. So nimba unkunda utankundisha n'abandi nubwo rukundo wabonye ni fake. Unkunde ufise n'icyo wongerezako. La victoria siempre. No.